Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze makino iganiro cacu cuno musi turigenekezo rya 2022 ukwezi n'ukumunani mwaka turimwo w'ibihumbi 2025 ndamutse cyane abantu bose badukurikirana aho baherereye hose hari abari ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi hari abari mu Rwanda hari muri Congo Tanzania Uganda Kenya Mozambique Zambia South Africa n'ahandi henshi muri Afrika tutibagiye abari muri Amerika Asia ndetse na Europe bumve yuko tubamuti cyane ndetse tunabahe n'ikaze makino iganiro cacu cuno musi uko bisanzwe muri studio murabona yuko ntiyicaranye ndi kumwe n'umusesangozi mu wafu bwanje niwe tugiye kubana mwakino kiganiro bwana musesangozi ntango ndakuramutsa ndetse ndanaguhe n'ikaze mwakino kiganiro cuno musi. Yes, urakoze cyane bwana journaliste kwikaze umpaye. Nanje ndakuramukije nizera ko uri impore. Reka ndamutsa abaye kwadukurikirana kuri no rubuga rwacu rwa B-Info Plus aho baherereye hose. Yes. Nizera yuko nabo bari ko baragira ibihe byiza. Reka by'umwihariko uyu munsi ndamutse abari ku butaka bwa Congo bose. Yego. Ndamutse nabari hano mu Burundi, East Africa en general, Afrika yose cyane. Reka ndamutse abari muri Mozambique, Malawi. Ndamutsa n'abari mu inyuma y'umugabane wa Afrika bose bumve yuko tubiyegereje muri kino kiganiro tugiye gukorana kuri uyu munsi. Cyane gose. Kwa musanguzi novuga ko tugiye kuganira kuri point zibiri gusa. Urabona yuko atari byinshi mugabo ndazi yuko tuza kuvugiramwo byinshi kuko harimo ibidasanzwe byinshi ariko imbere ko twerekeza amakuru yacu nyezina y'uno munsi ndashaka kubaza tuyagire kuri operation yabereye muri Kageregere. Amakuru dufise nuko zinyeshamba za RDF zashoboye kuhaburira abasirikare benshi cyane kumbure cyashobora gusanga amakuru ariyo canke atariyo. Umwanya nigoye kugira ngo uduhe umuco kwico kintu. Urakoze cyane bwana journaliste. Dukomeje kuvuga yuko zino nyeshamba za RDF zikomeje gutakaza ingabo ku muvuduko umuremure cyane gose kandi no mu buryo nabo nyine ubwabo batazi. Uburaho twako tuganira ejo niwe reka mbwira ngo magingo aya RDF ntizigitigiri cy'abasirikare isigaranye ku mirongo y'urugamba mu gihugu ca Congo. Kubera ko hari abashuye ku deserta biripotinga ku birindiro by'abawazarendo na FDNB na FRDC. Hariho n'abadeserse barahunga, bamwe bahungira mu Buganda, abandi batatanira amashamba ya Congo barondeye ingene basubira kwigira abasivile biintegre mu buzima busanzwe. Hariho n'abandi rero igitigiri nyamwinshi bagiye bagwa ku mirongo y'urugamba ntibinamenyekane ko baguye ku mirongo y'urugamba kubera ko hari ukuntu wasanga bahuriye ku mafront baje bava novuga mu mabatayo batandukanye ugasanga rero binjiranyemwo ubonye n'ubwo bonashaka bakanicana hama abandi bakazimira mu mashamba magingo naya bakaba bagifite ikizire cyuko hari abo bafise bazimira mu mashamba kumbure bizoshika bagahura nabo. Inyuma yaho hariho n'abandi tutereka kuvuga ko bagiye barafatwa miri ku mirongo y'urugamba, hariho n'abafunzwe. So rero ndabizinye kubera ko uvuze ngo operation abere muri Kageregere, ubundi nta ntambara iherutse kuba muri Kageregere, ahubwo hano muri Kageregere hafatiwe amaneko bizinyeshamba za RDF. Hari ku munsi wa mercredi hirya yejo niho bafatwa ari abasirikare 9 kandi mu byukuri ntibafashwe nk'abasivili, bafashwe nk'abasirikare kuko inyuma yo gufatwa baragiye barerekana ahantu bari banyegeje ibigwanisho byabo, inko zabo. Rero bamaze kuzerekana niho baca babahwata ibibazo kugira ngo bagaragaze imigambi bafise abo bakorana, baca basezeranira abawazarendo yuko bo batwara mu Isange. Aha muri Sange hafi ya za no kuvuga hajya hari ama defense y'abarundi sivyo? Yes, hafi ya za Ruvunge babereke abandi izindi ntasi
z'inyeshamba za RDF zaharungitswe zihari baca baburiza imodoka no muri Sange. Bageze Sange rero baca bashaka kwigira marengo batoroke biruke muri mu bagwanyi cyangwa se muri maneko 9 zari zafashwe 8 nibo bashatse kugira ya mayeri yo kunyika gutoroka abawazindi baci babaravya akanyi sase baciye babaravya baba barabisha muri Kagerege nta migwano yahabaye ahubwo hari hasanzwe bariko barahatata kugira ngo kumbure bakorere ama operation nuko muri bamaneko 9 bari bafashwe umwe wo kubara inkuru niwe yasigaye uyu kabisa arafunzwe nabo wazarene. So tugarutse hano muri Kageregere rero twibutse badukurikirana yuko ari hahandi baba FRDC baza babicisha ikinshasa bakora bya ntuntu vuga byiterabwoba hamwe barasa amasasu menshi ariko umugoroba atakintu na kimwe mu byukuri bari ko bararasa abe n'igihugu barahundara maze mu nyuma baza gusanga barabaye FRDC bonyine ubwabo bagize iki bakoze iyo operation byaravugishije abantu benshi cyane gose bamwe nabandi baridogatiye FRDC n'insura yajiva abandi bashaka kubidefanda mu kwerekana yuko bo baraba FRDC babiri bo bari bagize iki bapfuye umukobwa mugabo ibi byose kwa ngo badefande barabiko iyi situation igira gute ihwama sino Kageregere haratuje hameze neza usibye gusa ko hariyo intasi kandi nubu zirashobora kuba zoba zigisigayeyo kuko kuba barafashe izini 9 bikunde ko zishobora kuba zarenga 9 ariko wumve yuko abawazarendo na FDNB bari mu kazi kose biragoye yuko umwansi azoshobora kubaca mu ryahumye ngashobore gushika mu gisagara ca Uvira. Asante sana bwana Musisanguzi, ariko nkungire dusimbire kuri no nkuru novuga yuko yabaye kimomo n'umwihwezo tugerageje kuraba wakozwe n'ishirahamwe ryo gutwishirahamwe Human Rights Watch aho bavuga yuko ingabo z'u Rwanda zifatikanije n'umuhari w'inyeshamba za M23 bagirizwa kwica abene igihugu benshi ba Kongo hagwiriyemwo ubwoko bw'abahutu. Uravyumva bwana Musisanguzi? Uko ndavyumva. Iyo n'umwihwezo wakoze ni Human Rights Watch ikaba yabitangaje ku munsi w'ejo. Muri uwo mubare mwinshi w'abantu bisho hagwiriyemwo abana bakiri bato n'imiyabaga ndetse n'abagore. Hakaba ku munsi w'ejo haci hatunganywa akanama k'umutekano ka ONU kibiriraho kugira ngo bashobore kwiga kuri ico kibazo cy'ubwo bwicanyi bwashoboye kubera neza na neza ngaha muri Rucuru hari mu kwezi kw'indwi mu matariki ya 10 sindavyibuka neza kumbure ibigano ndazi Musisanguzi twagiye turabibaha ngene ibintu byari vyifashe. Abagore bari bagwiriye, abagore n'abana nibo bari bagwiriye cyane muri ubwo bwicanyi. Amakuru avuga yuko abagore n'abana bari mu mirima barashoboye gufatwa, abamwe bajanwa ku ruzi babicirayo. Ubwo bwicanyi bukaba bwabereye mu bice cyane bigenzurwa n'izinyeshamba za M23. Bagerageje no gutanga nibi bice byabereyemo ubwo bwicanyi, bavuzemo agace kitwa Kafuru, Busesa, Kasave, Katembe, Nyabanira, Rubumbashi, Kihito, Kiseguru, Katemba, Katrigu na Robara. Ibyo ni bice byabaye mu bwicanyi bw'indengakamere mu kwezi kw'indwi muri ayo matariki ya 10 kuduka. Ibi rero bikaba bishikirizwa na Human Rights Watch ndetse mu makuru bavuga yuko imbere yuko haba ubwo bwicanyi habanje kugaragara cyane bamwe mu barongozi bizinyeshamba za M23. Human Rights Watch ivuga yuko yakoze amatohoza yimbitse yifashishije bamwe mu bene igihugu bashoboye gucika kwicumu muri ivyo bice bagera kuri 36 barabemera neza yuko ivyo bintu byabaye, ndetse iravuga ati ibi ntibikwiye, ica yifashisha amwe mu masanamu ndetse n'amavideo yafashwe n'ivyogajuru, aho Human Rights Watch ivuga yuko ibi aya masanamu yafashwe byabonekana neza yuko bamwe bishwe bagatabwa mu ruzi bitwa Rucuru, abandi nabo batishwe bagatabwa mu ruzi baciye bahambwa ikibiriraho mu mirima
yo muri ubwo bice biciwemo. Rero murumva yuko ari ibintu biba bidasanzwe, niyo mpamvu nashaka turi musesanguzi tugira icyo tubivuze ko n'abantu benshi babidusavye, kandi ndazi yuko mukeneye kumva ivyinshi vyinyegeje ku bijanye n'ino nkuru. Novuga yuko inkuru y'umubabaro mwinshi cyane, inkuru y'agahinda n'umubabaro. Bwana musesanguzi, ndibaza washoboye kumva vyinshi mu vyashikirijwe na Women Rights Watch, kumbure nawe urashobora kugira icyo bivuze ko hama tugende n'ayandi makuru. Merci. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Nta byinshi ndi buyivuge ku iyi nkuru, nta byinshi kimwe gusa. Ikintu cya mbere ngomba akwereka abadukurikirana nuko bimwe mu bintu bigaragaza ko umugwanyi yatsinzwe urugamba nuko ati intumbero. Guti intumbero mu buryo buhe? Nukuvuga M23 izi nyeshamba za RDF magingo aya ziririmba yuko ziri muri Kongo kugira ngo zirengere inyungu z'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Mu nyuma kandi zarongeye yuko zigomba kurengera ubwigenge bw'abantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abasa nabo. Ibi nibyo bagenda bavuga, sivyo? Ariko uyu munsi twifashishije ikicegeranyo cha Human Rights Watch, tukifashisha amatohoza yacu, ko twama twabigaragaje kenshi yuko bariko barakora ihonyabwoko. Turabona yuko izi nyeshamba za RDF ziriko zirakora ibinyuranye n'ivyo zaririmba ku mbuga ngurukana bumenyi, ku bitangazamakuru bitandukanye y'ibyo bagiye gukora muri Kongo, sivyo? Aha rero wumve yuko bonyene ubwabo bariko barashira ku musozo iherezo ryabo. Guti kuko nimba batandukiriye kwica bene gihugu mu bice basanzwe barigaruriye, abo bene gihugu ntibariko barabagwanya, baranabayoboka wanashaka. Ku cegeranyo ca Human Rights Watch baremeza ko benshi babafatira mu mirima bagiye kurima, sivyo? Bagiye mu bikorwa byabo, bagaca babashora ku ruzi bakabica bakabata mu ruzi, abandi bakabahamba mu binogo rusange. Aho urumva yuko aba bagore n'aba bana nitwobita ko baraba wazarendo bariko bahangana n'izi nyeshamba za RDF. Wapi? Nitwobita yuko ari FRDC canke FDNB yari kirahangana n'izi nyeshamba za RDF. Bivuze ngo ibi bintu izi nyeshamba za RDF zakoreye bano bene gihugu muri Rucuru, nitwonabesha ko byabaye kwisanganya, sisanganya ryababaye kuko ugiye kuraba ikiganiro cya Human Rights Watch baravuga yuko imbere yuko bino bintu biba habanje kugaragara ibihetangabo byinshi bamwe mu barongozi bizinyeshamba za RDF hajya muri Rucuru. Biboneka yuko rero ari umugambi wateguwe n'izinyeshamba za RDF kugira ngo bashobore kwica bando bene gihugu. Noneho nidusubire gukoresha imvugo kwica, dukoresha imvugo guhonya. Ahubwo sinzi nico barindiriye kugira ngo batangaze yuko izi nyeshamba za RDF ziriko zirakora ihonyabwoko muri Kongo. Kuko ugiye kuraba iki gitigiri c'aba bagore n'abana bo muri Rucuru gusa, tuvuge Rucuru gusa, twirengagize za Goma, za Warikare, za Bukavu, za Masisi n'ahandi, dufate ku kino kicegeranyo gusa ca Rucuru. Byari bikwiye ko bagaragaza yuko izi nyeshamba za RDF atakindi ziriko zirakora usivye ihonyabwoko. Hariho umusesanguzi mugenzanje mbese w'umunyarwanda nabonye yariko asa nk'urika aho impanuro
abakongomani sivyo ababwira bati igihe zijyanyeshamba zaza mu bisagara murimo mwazakira muririmba mubishimiye ngo nibamuyomba baje ati mugabo ngomba ndababwire bimwe mu byo babazaniye mu bibagenza izi nyeshamba za RDF muri ko murahikaze nizamara kwicara zigashinga imizi ikintu ca mbere kizokora nuko abakongomani muzoba muri mu buce zamaze gushingamo imizi zizobageseza nukuvuga zizobica abadapfuye mwomoke kugira ngo zihatere abandi bantu bashasha biwabo abanyarwanda biwabo baziyoboka ibi rero nibyo turiko turabona bona journaliste turiko turayibona muri Goma abakongomani baciye ubwenge benshi muri Goma barishwe abandi baromotse amatungo yabo acayihagirwa n'abanyarwanda sivyo tugende kandi hano muri Rucuro niho duhagarara cyane gose wanashaka hano ikicegeranyo ca Human Rights Watch cashingiye Rucuro ababene gihugu ntabwo bariko barabica ngo nugwa ngo babanka ntaco bapfa nabo kuko ntibabazi nabene gihugu bato bato sinicabwenge bariko babahora ubwa mbere uko bavutse ndashaka tuze turaba wazi sivyo sometimes iyo tubivuga kuri zino media zacu bavuga ngo turabanyamacakubiri turabanyamoko ariko sinabaza ko Human Rights Watch abakoze biriya byegeranyo ari abarundi wapi sindanibaza ko n'abahutu wanashaka sivyo ariko barabivuze reka nango tubivuge so ababene gihugu bo muri Rucuro babisha ubwa mbere na mbere babahora uko bavutse babahora ubwoko bwabo sivyo Human Rights Watch yabaye clear iravuga yuko hishwe abantu bo mu bwoko bw'abahutu bivuze ngo rero nimba bisha abahutu gusa iri siho nyabwoko ihonyabwoko ryeruye ikigize kabiri aba bantu biciwe hano muri Rucuro usibye ko bahowe uko bavutse ni muri wa mugambi wo gushaka gutera abandi bantu bashasha hano muri Rucuro ni kuvuga bahakure aba bantu basanzwe bahari wanashaka mvuge bo mu bwoko bw'abahutu kugira ngo bahatere abandi bashasha bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bo mu bwoko bw'abatutsi kabone ko basanzwe ubwabo bariko bamaze imisi baniririmbira yuko atagihugu cyabo gakondo bafise bakeneye ko rero kijya bakigira igihugu cyabo gakondo ibi rero bona journaliste iyo turiko turabisemerera twereka abakongomani abarundi abanyarwanda yuko izi ntambara ziri muri Kongo zishingiye ku moko zishingiye ku kutanyugwa n'utwo umuntu afise abenshi bavuga ngo teriyo sema wanguha ikindi kandi bona journaliste nomenyesha ko badukurikirana nuko ibi biriko biraba muri Kongo byatanguye kuba mu Rwanda Imana yarakinze no mu Burundi byagomba kuhaba ariko kandi iri tararenga nturitera ingata ntiyararengera naho twovuga yuko mu Burundi bitazoba kumbura no mu bindi bihugu bitandukanye byo mu karere k'ibiyaga bigari niyo mpamvu basoko bayamaze ngo inkoni yakubise mukeba uyirenza urugo ibi ni twaguma tubirorera uku tukabiraba nk'amasene nk'amafilme nk'amasinema tudoza kwisanga twese twagiye chini ya ulinzi ni ikintu gitangaje cyane rwose bona journaliste kubona Human Rights Watch yubahuka igasohora icegeranyo nk'iki
kidashigikiye inyeshamba za RDF. Ni ikintu gitangaje kuko twamenyereye ahantu henshi iyo Human Rights Watch ari mu kwaha kwabo, sivyo? Ivyuma bigwanisho bakoresha henshi babideplasa muri zino modoka z'ama ONG atandukanye. Niyo mpamvu ndiko ndavuga nti rero nimba Human Rights Watch yasohoye ikicegeranyo, bivuze ngo nabo barengewe. Babonye tereka tubishire hanze, babonye yuko nkamwe ibi bintu batubikorerako ejo bizovyara ibindi. Kukaba nkako nimba hariho ikintu Imana yashize mu buzima bwa buri muntu wese, ni auto defense cyane gose, ni ukwigwanaho. Ibi biriko biraba hano muri Rucuro, abakongomani barorera. Kumbure uyu munsi bibaza yuko atanguvu bashobora kuba bafise yo guhangana n'ibi bibazo, bakavyihorera. Ariko hazogera igihe badundumigwa badashoboye guhangana n'izi nyeshamba za RDF, nabo birare mu bene gihugu basa nk'abariko barakingirwa n'izi nyeshamba za RDF, sivyo? Ibi rero ni ibintu bivuga bihambaye cyane gose bona journaliste, abantu batakagomba gukinirako. Ibi ni ibintu bikomeye cyane gose amakungu yagomba guhaguruka gasemerera bikaburizwamwo bitaragira iki bitara amasarenga inkombe cyane gose. Kuko nimba muri Rucuro hariko hicwa abantu bo mu bwoko bw'abahutu, hirya yejo uzosanga habayeho kwihora mu bundi buce burimwo abandi banatera mu bwoko bw'abahutu, sivyo? Ibi rero ndavyita yuko ari provocation, akana gasomborotso kumbure birashobora gusanga bwana musisanguzi naguciriyemo. Human Rights Watch ibikoze kugira ngo ishobore gukinga inkurikizi zavyo mu nyuma. Nkuko bivuze Rekongore bamaze kwibona bagashavura, ndikumwe nyene wosanga abo basubiye muri vya bihe vy'imipanga, vya bihe vyo gutemana bapfa amazuru n'ibindi. Rero ivyo bintu mbabona Human Rights Watch yakoze ikintu ciza kandi ciza kabisa. Yes, journaliste, ibi bintu Human Rights Watch yakoze ni ibintu byiza cyane gose. Ariko ndagomba ngaruke cyane hano kuri kino gikorwa kiriko kirakogwa n'izinyeshamba za RDF, sivyo? Kumbure zagiye zerekana yuko abantu bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo bafashwe nabi, sivyo? Bariko barahohoterwa. Bongera ko n'abanyamurenge yuko bariko barakorerwa ihonyabwoko, ariko ntibarigera baronka fact nimwe, nta cemezo na kimwe cyuko umuntu avuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo afashwe nabi. Nta fact nimwe, nta n'icemezo bafise cyuko umunyamurenge ariko arakorerwa ihonyabwoko. Nta fact ihari, usibye ko bonyene ubwabo bashatse kurema igihonyabwoko. Ariko ibitangazamakuru, abasesanguzi batandukanye babibonye kera, barasemerera baca basa n'abagize iki n'abasubitse umugambi wabo wari igihonyabwoko. Kuba rero bariko barahohotera abantu bo mu bwoko bw'abahutu gusa, jewe ibi ndabibonamwo ko ari agasomborotso. N'agasomborotso kugira ngo bene abantu bariko barabura bazodundumigwe, hama nabo baze kwirara mu batutsi, bace bahaguruka basemera ati bimwe twavuga ngibi. Muvoye ahanaka havuye abanganuko kandi bishwe n'abakanaka, ariko inkomoko yavyo ni hehe? N'agasomborotso kariko karakorwa n'izinyeshamba za RDF. So niyo mpamvu rero hakwiye kugira igikorwa kugira ngo ibi bintu bihagarikwe cyane gose, kugira ngo ejo hatazoza kuba amabi ateye, novuga amabi y'indengakamere aturutse hehe? Kuri kano gasomborotso kazononyeshamba za RDF. Ariko kandi ikindi kintu no bivuga ko
twarabonye yuko ibihugu vya Burayi bimwe bimwe byashoboye gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda, leta y'u Rwanda, sivyo? Kandi turamaze no kumva inkurikizi hamwe n'ahandi ya novuga y'ibi bihano leta y'u Rwanda yafatiwe n'ibihugu vya Burayi. Ariko kandi nimba Human Rights Watch yasuye kino cegeranyo ikerekana neza yuko abasirikare ba leta y'u Rwanda bafatanije na M23 bariko barakora ubwicanyi bw'indengakamere muri Kongo, habuze iki ngo hafatwe ingingo ruhasha ku gihugu cy'u Rwanda? Kumbure akanama k'umutekano kawe ni ku munsi w'ejo karakoranye, kumbure dushobora kumva umwanya n'umwanya ivyavuye mu Bwana Musesangwa. Yes, reka rero turindire kumbure mugani wawe ivyo ibizova muri ako kanama karoni ku bwa kino kibazo cy'umutekano muri Kongo. Ariko nka hamwe hatofatwa ingingo ruhasha zo kugira ngo leta y'u Rwanda itume inagira n'ubwoba basi ikuri ingabo zayo ku butaka bwa Kongo, ndabona yuko muri kazoza ibintu bitazokora Bwana journalist. Cyane gose Bwana Musanguzi, ibintu vy'amoko hariho igihe bigiramwe abantu benshi batazi ico bazira, kumbura hari ababifisemo inyungu kanaka. Nk'ubu hari umuntu usanga ari mu bwoko kanaka mugabo ataco bimutwaye, atakibazo bafitaniye n'abandi bantu, bihuriza babana neza, mugaje usanga ubu butegetsi kenshi biko buragarukana muri za ngorane zo gushaka kwasubirisha mwasubire batemana nko byabaye mu myaka iheze. Bwana journaliste, ndabasi kintu ngomba kuvuga kuri ico. Mu by'ukuri twarabyerekanya no kuri BF Plus. Aba bantu bashira imbere ngo ubwoko bunaka bumeze uku bumerewe uku. Icambere twomenyesha nuko nta muhagarikizi ubwoko abahumana. Hari urabona n'indahagarikizi ubwoko bw'abatutsi, nta numwe n'indahagarikizi ubwoko bw'abahutu. Donc izi ni piyo bakoresha kugira ngo bashike ku nyungu zabo, sivyo? Yitwaza ibinaka kugira ashike ku nyungu z'ubwoko bwabo. Narabyerekanye mentfo hano mu gisirikare ca M23 harimo abahutu n'abatutsi. Mu gisirikare ca RDF even mu aba officier superieur nibiki arabatutsi gusa, mugabo ndahamye ko mu bamodo tupere nk'abahutu, sivyo? None gute duhendwa ngo bahagarari ubwoko runaka? Serma ico twomenya nuko muri kamere z'abantu hama harimo inarije, ikindakunda kwivuga cyane gose, hama harimo inarije kumva yuko abakana kabisha mu bwoko bwanyu. Kenshi uza kwibuka yuko atari abakana ka bose wamaze kugira umutima wo kwihora cyane gose. Niyo mpamvu rero Bwana journaliste, nimba ari ikintu nkunda cyane, ndakunda iyi ndinganizo iri mu gihugu cy'u Burundi. Franchement parla, singomba kwivuga ngo nuko ndi mu Burundi. Ndakunda iyi ndinganizo ifatiye kuri accord yabayisinye yarusha. Ubu noneho ndibaza ko mu Burundi mu myaka runaka iby'amoko bitazoba bikibaho, kuko abahutu babyaranye n'abatutsikazi, abatutsikazi nako abatutsi babyarana n'abahutukazi, n'abatwa ndiko ndabona babyarana n'abahutu n'abatutsi cyane gose. Ibiro mu myaka nka 10 ibintu byerekana ko tuko turasirimonta ibintu by'amoko. Ariko kandi tuzirikane ko hariho babandi bakenera gushika ku nyungu zabo baciye ku bwoko, badaciye ku bwoko bagaca ku ntara, badaciye ku ntara bagaca ku mbibe. Nukuvuga hari utuntu twinshi bagerageza two guteranya abantu kugira ngo bashike ku nyungu zabo. Igitigiri nyamwinshi hano mu karere k'ibiyaga bigari bitwaza ubwoko, igitigiri nyamwinshi. Ariko mu gihe abene gihugu bo mu gihugu runaka bataratahura yuko ubwoko, le terme ubwoko ari piyo y'abanyepolitike, baracamarana cyane gose. Bwana Musanguzi, dukurikiranwa n'abantu bagiye batandukanye,
ku mpande zose ko mikonseye urashobora gufata akanya gato cyane katarambiranye kugira ngo uhe impanuro abadukurikirana bose bariko barumva ivyo bihakumbure ntibajane navyo. Bwana journaliste, iki cegeranyo ca Human Rights Watch yasohoye ubwa mbere tukibone muri zino nzira, sivyo? Nukwerekana yuko izi nyeshamba za RDF muri Kongo ziriko zirakorayo ubwicanyi ku bwoko bumwe. Ahanini iki kintu tugifata uko, sivyo? Ariko kandi tuzirikane yuko bajya abazungu nyene aribo baje gutsimbataza ivy'ivanguramoko hano mu karere kacu. Yes, sivyo? Nta wamenya, ushobora no gusanga nabo bafite izindi nyungu zabo bariko bashaka gushikako kugira ngo basohoye ico cegeranyo, kuko intambara ntabwo yatangiye mu kwezi kw'indwi, iramaze igihe. Twarabonye muri za Warikare ahantu hapfa abantu denku barenga 200, za Masisi abantu barenga 400 denku, sivyo? Za Beni n'ahandi ntabwo bigeze basohora ivyegeranyo. Wapi bagiye kubisora mu kwindwi? Birashoboka ko yes ho bari izindi nyungu zabo babironderamo, birashoboka cyane gose, kumbure nko guteranya canke iki, ibyo byose n'ibintu bishoboka. Ariko jewe hamagaze ni hehe? Bakongomani, Banyarwanda, Barundi, bantu mugize East Africa, akantu kiswe ubwoko etni ni piyo abanyepolitike bariko barakoresha mu biyaga bigari kugira ngo bashike ku nyungu zabo, sivyo? Nakunze kubwira abagenzi bari mu Rwanda, sivyo? Ubu murimba yuko u Rwanda rutwawe neza kubera rutwawe na Paul Kagame, mu mwita umututsi, sivyo? Ese nkamwe byohindukira u Rwanda rugatwawe n'undi muntu atari umututsi, muzoca mu Rwanda ntimuzorugumamwe, kandi muzoba muri obligation yo kudefanda ubuzoba hari. Bivuze ngo rero igihugu sico umukuru w'igihugu. Wapi? Igihugu sico ubwoko runaka, igihugu nico abantu bose. Tugomba gutahura yuko mu butandukane bwacu bw'amoko tugomba kuzuzanya mu kubaka ibihugu tubayemwo cyane gose. Ibi by'amoko muri Kongo nta byahora bihabwa na journalist, nta byari bihari. Kongo hari amoko arenga 400 bari baniye neza, ariko bitanguye gutsimbatara ubuvuba aho batangiye kuzana ngo abanaka bafashwe nabi bariko bararenganya. Esi yaba bari bagize rusansuma bakaraba amoko yose muri Kongo yuko yose afashwe kumwe cyane gose. Buryo ugiye kuraba aba bariko bavuga ko bafashwe nabi sina bakongomani, usanga atari abakongomani. Wapi? Cyane gose. Rero reka twige kubana mu butandukane bwacu, ntaho tuzoshirana, turi bamwe. Abarundi nibo muri byanditse ngo nta muntu yamaze ngo amarire ubwoko. Woteguriho nyabwoko gute ntuzopfumaza ubwoko ntibikunda. Wapi? Kandi uko gukora ayo mahonyabwoko nukubandanya murema ugwango mu bantu atani ico rumaze. Jewe na wewe dushire inguvu hamwe twubake ibihugu byacu, tuve inyuma y'abanyepolitike bakeneye gushaka ku nyungu zabo bariko bitwaza gusa iby'amoko bitagira nico bimaze. Cyane gose bwana musanguzi, twabivuga ko byinshi, ariko kwa kino kiganiro ushobora gushikiriza dukurikirana, reka ndagushimire cyane. Yes, ndagushimira nanje bona journaliste. Reka nshimire kumbe n'abadukurikirana aho bari hose. Ndabasabe tuze guhura muri commentaire. Ndakunda cyane ko tuyagira muri commentaire, kandi mwibuke yuko ikinyoni kigutse kitavuze baciti cyana. Nimwitwe ivyana rero tuje muri commentaire, umwe wese avuge uko avyumva, aho twashaye mudushayure, aho tutashise muhadushikire. Ndumva araho nogarukiza cyane. Kananje shimire cyane abantu bose twabanye makino kiganiro. Ndizera yuko ikiganiro kiravyo kakimara utogenda udashize kwiciyumviro ciwawe. Rero commentaire ni kibanza cyiza cyane twabasigiye kugira ngo tuze turayagiramo. Urahariho n'abatwandikira kuri telefone kugira ngo bashoboye kudusangiza ivyiyumviro vyabo, tubikoreye. Ndabashimiye cyane vyimva mutima, n'abatumira cyane kongera guhurira natwe mu bindi biganiro vy'uno munsi. Bye bye.